iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uno mwaka tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. Muraza kumvirizwamwo ivyatangajwe n'inzobere mu butegetsi bwa CNDD FDD. Uyo yagize ico atangaza barabanye ku rugamba ndetse no gushika CNDD FDD ishitse ku butegetsi. Yarajejwe amabanga akomeye cane, gusa nawe arazi vyinshi mu mabanga y'ibibera mimbere mu mugambwe CNDD FDD. Uyu numwihwezo wiwe rero tuza kubashikiriza, turaza kubabwira ingene inyinyurana hagati ya Perezida Varisito Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'igice kinini kiyoboka Lengiyome Bunyoni igihe ryoba ryaratanguriye. Muraza kumvirizamwo vyinshi Varisito Ndayishimiye atemeye na mbere kose, ariko ibi bihangange vyo bikamufata nkaho atari ku ruhande rwabo. Vyose ntuze gucikwa muri ano makuru. Hari ikoraniro kaminuza ry'uyu mugambwe CNDD FDD ryabereye Igitega. Umwe mu myaka yabaye myinshi mu butegetsi bwa CNDD FDD yatanze umwihwezo wiwe. Muri iri koraniro kaminuza vyari bizwi yuko Reveriyano Ndikuriyo ashobora gukurwa mu kibanza cyo kuba umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe, ariko ivyo ntivyabaye, ahubwo hoba haragenywe abandi hoba haragenywe uyundi muntu. Reveriyano Ndikuriyo we ntiyakorwako. Iki kibazo rero ngo coba caratanguye kera cane, inyinyurana kurebana nabi hagati ya Perezida Varisito Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo ni ibintu vyatanguye imbere y'umwaka w'ibihumbi 2020. Umwe mu batanze umwihwezo yagize ati si vyiza ko igihugu gitwarirwa habiri. Igihe cyose twabaye dufise umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe basharikanye ntivyatworoheye, bivyara akajagari. Ngabo bantu babiri harabura igitwara ikindi, kuko buri wese usanga afise uruhande rwiwe mu mugambwe n'undi urwiwe, cane cane ngo ariko n'ubundi biheza umukuru w'igihugu ari we atsinze. Ibi bintu rero vyatanguye mu gihe ca Hussein Rajab ndetse na Perezida Nkurunziza. Ati ni kenshi indyane ziri mu mugambwe CNDD FDD zashizwe ahabona hagati ya Perezida Varisito Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo. Hari umurwi ugizwe n'abita ko bari mwiragirya Nkurunziza uriho. Ndayishimiye we ntibakimufata nk'umwe muri bo. Uwo murwi ugizwe ahanini n'abategetsi Perezida Nkurunziza yagenye mu bibanza bitandukanye, bamwe bakiri mu mabanga abandi bamaze gukurwa. Mwiragirya Nkurunziza kandi harimwo abarwizatunga bari batungiye mu butegetsi bwa Nkurunziza, bamwe banashobora kuba bakuye umutahe wiwe, ariko ico sico nshaka gushimika, ko nshaka cane kuvuga ku migenderanire iba hagati y'umukuru w'umugambwe n'umukuru w'igihugu. Burya iki kibazo cahereye mu gihe ca Hussein Rajab mu mwaka w'2005, aho yoba yarashatse ko ari we yoba umukuru w'igihugu. Tanzania na Afrika y'Epfo bimwamirira kure. Abonye ivyo bihugu bimwankiye kandi ari vyo vyaduhetse, Rajab yumvikanye na Nkurunziza ko umwe atwara igihugu undi agatwara umugambwe. Hussein Rajab ngo we yabona Rajab nk'umuntu Murantunge yabona Nkurunziza nk'umuntu yizaniye azokwama amugamburukira, yabona ko igihugu kizotwarirwa mu mugambwe, umukuru w'igihugu agashira mu ngingo z'umugambwe. Bisigura ko Rajab yibona ko ari we mukuru w'igihugu w'ukuri. Ivyo bintu rero vyarateye ingorane inzego z'igihugu kubera abategetsi batamenya iyo batwarwa. Umushikiranganje ngo arashobora guhamagarwa n'umukuru w'igihugu akagarukira mu nzira kubera aciye ahamagarwa n'umukuru w'umugambwe. Vyarangiye Hussein Rajab akuwe mu mwaka w'ibihumbi 2007. Kugira ngo Nkurunziza ntazosubire kugira ingorane nk'izo yabonye kuri Rajab, yiyumviriye kurongora umugambwe we nyene. Hari abamuhanuye ko bitoba vyiza yiswe umukuru w'umugambwe, baratinya ko umugambwe ukoze amakosa vyoshobora gucafuza umukuru w'igihugu. Niyo Nkurunziza rero yatora ingene atwara umugambwe bitaboneka ko ari we awutwara, ashiraho inama nkuru y'inararibonye. Kuri ubu iyi nama nkuru y'inararibonye ikaba ihagarariwe n'umukuru w'igihugu Nyiricyo Varisito Ndayishimiye.
Amategeko yavuga ko umukuru w'urwo rwego ari umugumyabanga afise amabanga yo hejuru cane mu gihugu. Birumvikana neza ko vyari bitomoye ko urwego rutwarwa n'umukuru w'igihugu. Ngo burya urwo rwego nirwo rwatwara umugambwe. Umukuru w'umugambwe yari asigaye ajejwe ubuzima bwa misi yose bw'umugambwe. Imigenderanire yaragombye gutozekara hagati ya Perezida Nkurunziza na Jeremy Ngendakumana yatwara umugambwe. Harabaye kwikeka rwose ko Jeremy nawe ashaka kwitoza mu mwaka w'ibihumbi 2010, bice bikoze Nkurunziza yari azi ko Jeremy atari kumworohereza mu mwaka w'ibihumbi 2015, ari nayo mpamvu yaciye atoza Pascal Nyabenda mu mwaka w'ibihumbi 2012 nk'uko Nkurunziza yanavyivugiye. Imigenderanire yabe na Nyabenda yagumye yifashe neza. Nyabenda yaramutinya cane. Perezida Evariste Ndayishimiye we ubwiwe ntiyarashigikiye ko Nkurunziza atwara inama nkuru y'inararibonye. Iki rero cyabaye kimwe mu bibazo Perezida Evariste Ndayishimiye yagize, ngo nuko igihe Nkurunziza yaba umukuru w'inama y'inararibonye atarabishigikiye, ngo ntiyabishize hejuru ngo avyiyamirize yeruye, ariko mu bo bangana yarabivuze rwose. Ndayishimiye we ngo yavuga ko inama nkuru y'inararibonye ari urwego ruhanura inzego, yabona ko rudashobora kurongorwa n'umukuru w'igihugu kandi rwitwa ko ruje kumuhanura, rukongera rugahanura umukuru w'umugambwe. Burya Ndayishimiye nawe ngo ntiyari yoroshe. Aho abereye perezida rero, ico ciyumviro nico Reveriyano Ndikuriyo yoba yaramwibukije. Ndikuriyo yamubwira ati kurya wari warabivuze, ntibibereye ko urongora inama nkuru y'inararibonye. Perezida Evariste Ndayishimiye yarabona ko Ndikuriyo bivuga kugira mugwanye gusa. Ndikuriyo araboneka ko yihutira gushikira ikibanza cy'umukuru w'igihugu nawe. Ngo mu minyanyuro nshasha Ndayishimiye yari yifuza mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD ryabaye muri Ruhuhu mu mwaka, yifuza ko nuko hofutwa inama nkuru y'inararibonye hakagarukanwa ikibanza cy'umukuru w'umugambwe. Aha rero yifuza ko bice bigenda nk'uko bimeze muri Tanzania, aho umukuru w'igihugu ari we aca aba umukuru w'umugambwe. Gutyo rero agaba igihugu akongera akagaba aho ivyiyumviro birongora igihugu biva. Ngo Ndikuriyo rero ico gihe yaragiye guheza akaguma ari sekretari generali agendera ku mategeko y'umukuru w'umugambwe. Iyo minyanyuro rero nayo Ndikuriyo yarayanse muri ico gihe. Uyu atanga umwihwezo yiwe yabandanije agira ati igihe cyose twabaye dufise umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe basharikanye ntivyatworoheye, ibi vyarakajagari, ngo abantu babiri barabura igitwara ikindi, kuko abategetsi bose bava mu mugambwe bategezwa kuyoboka amategeko y'umugambwe kandi igihugu kikagendera ku ntumbero cahawe n'umugambwe uri ku butegetsi. Ngo urumva ko rero n'umukuru w'igihugu aca yitwa ko ari umwe mu barungitswe n'umugambwe kandi ategezwa kugendera ku mategeko y'umugambwe. Ahome ngo umukuru w'umugambwe arasumba umukuru w'igihugu. Ku rundi ruhande naho umukuru w'igihugu atorwa n'abanyagihugu bafatiye ku migambi yabashikirije. Ngo rero uca wumva ko umukuru w'igihugu ari hejuru y'umugambwe. Inzira nziza igabanya amatati nuko umukuru w'igihugu ari we agaba umugambwe, ariko igice kiba gisigaye kurabwa neza nuko amategeko y'igihugu avyemera ko umukuru w'igihugu arongora umugambwe. Mu gihe mu mwaka w'1992 hemejwe imigambwe myinshi, ivyo bintu vyari vyaravuyeho. Ati izo mpande zibiri zishamiranyije we ntaho mpagaze, ariko birahambaye ko ubutegetsi bwobamwo ituze, igihugu kigatwarirwa hamwe. Gutyo niyo umukuru w'igihugu yananirwa ntazazana ivyitwazo ngo n'abandi bamunanije. Ngo birashobora kutoroha gushigikira uwo mwumvikano kubera hamaze kwinjiramwo ibindi bapfa nk'ico kwikeka ko Ndayishimiye ashaka gukumira bitwa bo kwa Nkurunziza. Mu mwaka uheze aho bibuka Perezida Nkurunziza mu mwaka w'2022, Reveriyano Ndikuriyo ngo yarababaye ko umugambwe utahawe ikibanza kiboneka mu birori. Yarashatse ko ibirori vyo kwibuka Nkurunziza bitunganywa mu ntara zose baramwankira. Rero niho yaca atora inzira yewe yo kubikora, aho yugurura ikibuga ciwe c'umupira i Makamba, ikibuga yitiriye Nkurunziza. Ndikuriyo afata
ko Ndayishimiye ari umuntu asanzwe, ariko kuri ubu nawe ngo yafata Ndayishimiye nk'umuntu asanzwe, ariko kuri ubu nawe arabona ko ngo ibintu vyoba vyarahinduye isura igihe Alain Guillaume Bunyoni umwe bafata ko ari hejuru cyane nawe yashirwa hasi, ahubwo ikirengeje ko akinjizwa mw'ibohero. Igitegerejwe no kuraba ivy'urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni, gusa Reverien Ndikuriyo nawe kuri ubu ngo yoba ariko araca mu bihe bitoroshe. Binavugwa ko abari ku ruhande rwa Alain Guillaume Bunyoni benshi baba baratanguye kwishikana imbere y'umukuru w'igihugu, harimo umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe n'ibindi vyinshi tuzogenda tugaruka ko. Fyonda subscribe canke s'abone kuri hotel wafyenda ko kugira ngo tujucekanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza rero n'amakuru bagenzi aho baba baherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa nabiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. n'Umuhoza TV, Imana ibahezagire.